Imana kubera inge tuwejeje sumva sivyo twibaza uko twabona ingene igihugu cacu bifashe siko twibaza ko byari kugenda ngaho turashima amasengesho twarageze kugira nayo amwe nk'isara za tarawe twaza turaheza akirikare bamwe ni barongo ngene baja gusenga kubera imvu z'umutekano ngaho turashima Imana ko byose kwa twararangije neza tukiri bazima tukaba twashoboye gusenga isana y'ibyi turashima Imana kwa nivye tuvyize ko tuzobishikako imbere y'uko twaramazana gutangura si n'umunsi w'umunezero wo kuryoherwa wo kujya nko mwese mubizi ngaho tukaba tubabaye inshuti zacu bari hanze tutashoboye kuba turi kumwe muri umwanya ngaho twizere ko nabo hari aho bari baryohewe umunsi umeze neza mu myaka iheze nuko wasanga inshuti cambere inshuti zose mwa muri kumwe abo mufana ikintu bose mugabo benshi muri twegwe ubu bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye sasa ego sico kimwe n'indi myaka mugabo turashima alhamdulillah Imana ko yadushoboje kugira no ngaha icabira mbere kwanza twobanza gushimira uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboje kwisonzesha naho twisonshije mu bihe bigoye kandi tugashimira Imana yuko yadushoboje kwifunga muri kuno kwezi kose twaba twahejeje mu mutekano ntangere ibyo ico nicambere twobanza gushimira Imana kandi mugabo uko tusanzwe tumenyereye imisi mikuru yacu y'irayidi kenshi twama twisonzesha turi mu kanya muneza ntangere kandi abantu usanga mikoro akazi kariho udufaranga duhari ugasanga ibintu bigenda neza bivanye n'ukuntu ama activity abariho menshi mugabo ino musi mukuru twimiri duhejeje mu bisanzwe twawushitsemwo turi mu bukene budasanzwe gusa nkuko twe mu dinge Islam bisanzwe bimeze kuko iyo umuntu ukoze ikintu gishimisha Imana ukagikora mu mutekano ntangere ukagiheza mu nzira imeze neza nicambere ubanza gushimangira Imana no kuyihaya kubona ko gitunganije neza atakibazo ama ibindi bisigaye bijanye n'ubuzima nabyo naho bigoye ubushikiriza uhoraho kuko hanini ubuzima Imana ibutanga burya iyo umuntu ukoze ikintu kubw'Imana iragushoboza ukagishikako neza atakibazo hari ibintu byinshi cyane gose umva nk'imisi mikuru kenshi twakunda kwitunganya iyo umuntu uri mu mutekano ntangere akazi gahari amafaranga ariho abantu barakora ibintu bitandukanye bagahimbaza umunsi mukuru kandi urabona mu bisanzwe kenshi ahantu nk'ahantu twaje gusengera kenshi kera ntitwahasengera bivanye n'ukuntu tubona ibintu bisa n'ibyahindutse bijanye hamwe n'umutekano hamwe n'ubuzima ukuntu bugoye hanini hari intandukanyo nini cyane gose cyane mu bijanye n'ubuzima ukuntu bimeze amafaranga ntaboneka hakenewe umva ibintu byose iyo ushatse kubitunganya neza hanini haba harimo activity y'amahera mu gihe amahera atabonetse akaza kadahari usanga ibintu bihinduka ucubikora mu gihe uba ufise amikoro angana n'ukuntu ushobora kwitwarika mu kazi kiwawe mwezi wa Ramazani ntitwawufunze neza sababu ni ibifungurwa ntibabirose nkuko byahora bitegerejwe ibiharage ntibarose agasukari ntibarose nkuko bahora bakaronka canke umuceri ntibawurose nkuko bahora bawuronka bagenda barasega nka kujya kwa masikini gusabiririza amaheri jana kuiduka wali wese ngo tusaidie tunasikia nja faranga za futari bavuye kubera vya matatizo juu sababu y'umutekano ari muke kubera yo hatari umutekano ucobona bigoranye nturonka ukuntu uza kugusaba canke ngo baguha ifashanyo ataburyo buri ubu twawiteguriye uko biri kose uza kuronka ikiro kimwe anacangia na wangine bibonekane yuko twasangiye siku ya Eid
ubwa mbere dushimira Imana kubera dushoboje gutangura ukwezi kwirana kwa Ramazani. Harabo twari kumwe tutashoboye gutangurana hamwe, hari nabo twatanguranye tutarangije hamwe, ntaco twatanze kugira ngo tubisho kurangiza uku kwezi. Tugashima Imana yadushoboje kuri ivyo bintu. Hanyuma rero tukaba dusaba abayisilamu bose muri rusange nk'ibintu nka bitatu. Ubwa mbere nuko babika ikintu kimwe, bakamenya ko iyi misi amaze bisonzesha bigereza Imana babibandanye ntibaca babihagarika kuko kwezi kwirana kwa Ramazani guheze, ariko kandi bagasabira igihugu cacu n'isi yose ko kironka amahoro n'umutekano bikwiye, tukaronka inko turi mu bintu by'amatora, tukaronka indongozi zitaho iterambere ry'igihugu ntizishira imbere inyungu zazo, ariko kandi bakibuka abantu badafise uburyo bamerewe nabi bagwaye n'abapfuye tukabibuka abo bantu bose tukabashira imbere, tukavuga twamenye yuko uyu munsi twashitse ngaha tutazi yuko umwaka uza tuzoba tuhari, tukabisaba Imana ko yadushikana, ariko cyane cyane kadushikana turi ikintu kimwe. Ibikuru twasaba Imana nuko bwa mbere ho abayisilamu mu Burundi no mu isi boba ikintu kimwe, bagashika bashaka kuvuga ijambo rimwe, bakamenya yuko bagomba kwiteza imbere, bagashimbira amahoro nkuko bw'Islamu bivuga amahoro, bagashira imbere amahoro, iterambere gaheza gakurikira. Ariko kandi twarasabiye cyane iki gihugu cacu ubona ko uku kwezi tukumaze kiri mu ngorane ntitwobisha, dusaba yuko igihugu cacu coronka amahoro n'umutekano, kikaronka indongozi zitaho gukarukana amahoro, ariko kandi n'iterambere rikaza, maze bakamenya ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa atanu marekure kwa kubuzima umuntu ku mpamvu yari yose, nkuko igitabo cyane kibitubwira. Iyo watsa ubuzima umuntu umwe ataca umuhoro waharugwa nkuko watsa ubuzima isi yose, niyo ushoboye kugarukana ubuzima bw'umuntu umwe atakintu uvuga nk'umupfana uharugwa nkuko ugarukanye ubuzima bw'isi yose. Ivyo rero twabisize imbere cyane gose, dusaba yuko Imana iduha amahoro n'imihezagiro, maze ikiyumvira abantu bose bamerewe nabi kugira ngo nabo tubashira imbere tubafashe, ariko cyane cyane dusaba n'abanyepolitike bacu bari mu bintu by'ibiganiro kugira ngo turabe ko igihugu cacu cotera imbere, maze bashira imbere inyungu zabo bateza kurongora z'abarundi muri sangi n'aba mu Burundi, tubashira imbere inyungu zabo, maze baturonse inzego zizitaho iterambere ry'abarundi iruhande yuko umutekano amahoro byagarutse.